tuba kubabaza bamwe muri ko tutukana ko ubundi bwo jewe maze kuba mfise umuryango ntegerezwa kwiruka gusumba ndazi ko Shukuru nawe yiruka sico kimwe na jewe ntibisigura yuko wowe uvuye kw'ishure cyangwa utagiye kw'ishure ko toza ngaho uramukanye n'umusengezana wawe cyane mutere udukuru tubiri dutatu na demayi wawe bibaho kubera ubuzima kandi kenshi mva kw'ishuri nahora mva kw'ishuri narushe ukivuga rero ngo nzino usanga ari urugendo rurerure nta ikemba mfise hama rero wakomeje ngo nahora ubu rero ivyo numvise kweri n'ukuri neza na neza wahevye completement ntabwo hari benshi burimo nta benshi burimo urashobora kumbwira icatumye uheba ishuri none ubundi ibyo bazoguma mumbaza je na Shukuru ibyo nyene namwishuye ne murabona ko nzoguma ngenda kw'ishuri Shukuru aragerageza kurondera kugira dufungure none ubona ko azokwiruka ari umwe ku bintu vyo gufungura ko nambara no kw'ishuri ubundi nahevye kugenda ko tworondera twese turakundi twoba noneho ndakubaza aho muzehe nyakwigendera papa yiruka hamwe nande niyiruka ari wenyine kandi akagaburira imiryango ibiri Shukuru hari igihe arondera akabura umuntu akarara inzara hamwe haca nzinduka kw'ishuri none urara inzara gute kandi ngaha umusafuriya bari imboga ubufu bukaba buri mu kabati ubundi we ntubuzi ko papa tawe dufise mbambana na musaza wanje kubera udahora wibwiriza ngo ndurikire nka mukuru wanje mba nzi yuko byabonetse ubuzi ko byabonetse ubundi ntimpamvu nzi ko afise akazi kadafashe none ako kazi mu gihe akaronse yinumira anakabuze akinumira umuntu tubaye Imana rero cyo twibwira rero ivyipasa byose rero nivyo wanyuze mu munye ko ntazishobora kwishura kandi ntakimaze kumatiza kuja kwishura ubundi bwo birumvikana ibyo uvuga ndabitahura nakubwiye kuva kare aba ari Shukuru aba ari wewe aha anye Shukuru nawe nuko twahuye aje kundondera kubw'ico kibazo ariko na n'umusi numwe arantelefona canke arambwira ati reka shike kwa brother wanje tuvugana ibi nibi ndamubwira yo ngowe ndamuyagira canke ndamubwira ati nkeneye iki urumva none demayi wawe akubona nk'uje gusega mu gihe uje musega urumva ariko Shukuru nawe n'umwana w'umuhungu urumva bivuze ngo avuga ibibazo by'iwanje ntazi kuvuga ibibazo byo mu rugo oya uzi impamvu mvuze uko oya kubera ko Shukuru avuga ati genda umwana w'umuhungu ntegerezwa gupambana biramugora kugira nshikire ariko nkawe ubu ubona ibibazo biri muhira rero ahanini kuko urazi mu buzima iyo umuntu amaze kugira umuryango ndagufasha uno munsi ejo canke hirya ejo ngize ico mbura uzobona yuko nanse kubafasha ahanini ico ngira ndagufasha si kindi we wasavye umutahe wo kuja kudandaza ariko uno munsi ndaguhaye umutahe ejo uzogaruka ndaguha uwundi wawuhombeje rero ngwino ndakwigisha gushona igihe uzoronka ujya mutahe wari ukeneye uzogenda udandaza neje nzoshobora guma nicaye kuri iyo ntego none ubundi bwaho uzora udandaza ntuzokwicara ubundi kudandaza ko umuntu anatembera akagira uku wicaye ngaho nako imashini woyifata gutya amaguru naguma buje we nawe ama kugisusu ara ofisi cyo gutembereza utagira icyo kwicara none burya rero mu buzima ntushake kumbera intambamye nka Yvette igete ukabona yuko udashoboye kuza gushona nkuko nakubwiye hakiri kare nzogufasha ibishoboka urumva sinzogufasha ibikenerwa byose byo wifuza hariho n'utundi tuntu ubwawe wikorera cyangwa wifuza kuronka bikagutera n'isoni yo kubimbwira rero ukeneye utwo tuntu uraza wige gushona uronse uwo mutahe wowe wumva ukeneye amayira aruguruye ariko icyo nzi cyo umutahe urahomba uzosubira kandi ugaruke ariko ugaruke uzi gushona ufise umwuga
urashobora kutagaruka ngaha ukaja no mu kindi gihugu ukaja hanze yo ngaha ariko ugakora kubera ki wagiye utwaye iki umwuga. Cari ico onya narenda guhamagariye ariko kuba uhevye ishure ntibitunezereza. Oya je nzoza basunyije gushona na mugabo jewe ninaruha je ndabivamo. Gusa nyene nzoza. Wewe wabivamwo wareka ico nzoba nakoze kizoba gihagije. N'umwuga nzoba ndawufise mu mutwe. Sawa. Sawa. Zawa, aka gakobwa kanciye ko nkigararira nakaheye. Ryari umusheri wa Kim. Umusheri wa Kim? Yes. Anciye ko nk'ibisi yuzuye. Atampaye na yambo. None kari kaje gukora iki? Yaje kurondera Kim. Akim ari hehe? Ndamubaze neza. Ukungene yo yagana kagakotora kagakobwa kanca ko nkigarara katandamutsikije no kundamutsa. Kim si yari yagiye. Yagiye ataguseze, yagiye atakubwiye yaroye. John yambariye yagiye. Ga mama, yaba atakuvugishije ko yaratakuzi. Atanze. Yoba ari umushiri wa Kim koko akayoberwa inabukwe. Kuvuga ko atanze umburiza zawe ndakubwire neza. Kajya gakobwa ntako nkeneye, sinshaka kubona kagendana na Kim ngo nagashirikiwe. Kajya kameze kurya nabonye kumiranye ubutama ubwirabure nabonye kagara ku muzuru gusa wari urushatsi nago. Eko nukuri ku muhungu wanje nzi. Sinkeneye ntanako Mana yanje we. Erega mama, urukundo nta maso rubwira kandi urukundo rujya rushaka. Erega mama, umugaye nivyo yakimwe yamushimiye. Jewe nshaka umukazana ameze neza, atagase, avyibushe nka jewe, nubwo yoburi carya babone yuko ameze neza. Wigifishe ameze neza karya. Ubuguru bwanyumiranye ubutaka ayi wanje no kandi nabonye na wewe ateshe kajya sinkeneye muri urugo rw'iwanje. Allô? Oui. Bonjour. Kutari bwamvugisha byagenda gute? Ako kazi gabitwaza cyane muri no minsi ngo akazi kuva mu gatondo gibyuka ubundi yariyo message ya mbere yawe nasanga muri telefone. Mugubu sigaye nsanga mwe notification bya Facebook na TikTok. Sinzi. Wewe atanguye guhinduka ndiko ndakubona. Amameka. Ibyo birumvikana nta n'amakuru yawe rero.
shaje nyene ni neza mugabo gusa nyene nagukumbuye tu ubundi nari nkumbuye gukumva ubu naho nkumbuye kukubona oya reka byari rero ntamabona ku kazi bigenda gute sawa ari byiza wewe kuraje kandi cyane urondera uronka apana ubu tugeze saa yine na 50 nene musigaje isaha kugira muje muri pause ndumva reka mbanze ndakurindire gatoyi muje muri pause hama ubundi ndaza kongera ari muri pause rero ndabuye telefone apeti byo mbana mbone n'ishuri yiye kubera ndazi wowe kumpenda ngura muri kurajya kandi turi kurajya nze mbone mu minsi ngahe wananutse na rwose ngo ni stress z'akazi oya ariko ko ndabibona kuri kurajya panazandi byo awumbesha merci take care baby okay Hakim, nimeshawahi kwa telefoni? Okay, akatuje hoje. Kama na mwana kama mvugana. Bari wa mukobwa mukundanye. Wa mukobwa mukundanye. Barazi mama ko atamwishimiye. Sister Zawadi. None ndakubaza nk'ikintu ubona coba gituma mutamwishimira co bari iki kwene we basugerageje kuraba ni igihe kintu cotuma mutamwishimira Kuri ivyo vyose nta na kimwe nzi gusa n'ibanga ndakwibiye sawa merci yamishatse kumwana w'umukobwa nawe nafise akazi burya nakwitegereje kandi umwanya munini kweri kutaja muri salo pre sindaronka umwanya erega akazi kaba kantwaye none nk'abantu mwirigwana babifata gute ni ibiba bibaraba sindaronka umwanya nzogera sawa urasa neza nyine naho nahiki kutavuga naho wari wambebye usumvya wewe mbona ninde yaje kuraba uwundi jewe so amakuru y'imisi rero meza ubundi wari wiyumvira iki kugera igihe cose utaraza kunda sha nagukumbura nyine urazi nyine kakazi kaba ari kenshi yani ushaka tugume tuvuganira kuri telefone gusa tutabonana none sinaje azishimye byari narahuye na mama wawe urazi nyine yandavye byaboneka yuko atanyishimiye yarandavye nabi yakumubeshera naranje no kungene ndamuzi ureka kumushigikira agashaka ari mama wawe nakuri nimba uzi umuntu w'umutima mwiza wa mbere ngira abamwisi ni mere
wa mbere rero tuvuze wa mbere ngira rero bamwiza ku bana biwe naho ubundi jewe yandavye nabi ukuraba nabi guterega undi nawe uri nk'umwana wiwe oya kenshi bama uko usanga batishimiye bakazana aho rero aho none pe nshakiye kwera ivyo bintu mbwiye bitewe nuko mama ndamuzi vraiment siniyumvira ko ivyo bintu yobikora je yarandavye nabi kandi ndazi ntabwo noza kubesha yarandavye nabi ndavuga ati nuri umuntu twapfuye cenye wabonye undi muntu atari ibanze kandi abana tutarabana ivyo reka tubivemo kuko mbere ndamwizeye sivyo none mbega ivyo twavuganye kumengo biriko bigenda gahoro oya ndi mu myiteguro nyene iga nibuke yo uriko bitegura gute nyene gutambwira ingene uriko uritegura ni kugenda ari ukipoteza gusa okay ndi mu myiteguro kandi urazi yuko tutaranabipresenta ku bavyeyi umva rero hacyarike ubundi ikintu gisigaye kandi cyihuta tuca turaba ahubwo nko muri weekend tuca turapresenta abavyeyi sivyo none nawe she nawe urihuta shaka ibintu byihute umva naho ndiko ndaje reka kwihuta tuzoba turakora ubukwe we nuba naho ndibo ndasaza nta muhungu asaza nta muhungu asaza muga je ndiko ndasaza rero ca wibaza rero utwawe n'umutama uri umujene nta kibazo oya reka none mukundana ingorane dushaka yuko tubigira hakiri kare tugezwa kuvyihutisha kugira ngo ndabe yuko basi nova muhira reka muhira naratanguye kubarambira atanguye kubarambira muhira ariko rero yuko tuvyihutisha nashaka n'imiburiburi ko woza ca ndagupresenta muri weekend sivyo muri weekend urakora none muri weekend ca ndagupresenta hama kubera muri weekend naje muhira bose niho baba bari hanyuma nkaca ngira gute ndagupresenta tugaca dutangura rero gupanga ivyo ku bana muhira bakuzi reka nk'ubu basanga mama yakuravye nabi kubera aho urabona hajyanya avuga ati kajya ni kagakobwa kanyeruriza umuhungu wanje arazishe none nk'ubu je kumpresenta iwanyu bakanya zugenda gute abazi none abiwacu na jewe duhuriye usibye nyene ko ari abiwacu ego ni famiye ndabemera ego irevre ni famiye yanje ndayikunda kandi ndayubaha sivyo mugabo nizere yuko iyo famiye atari izogutunga ariko nzogutunga so rero nzogira ibintu vy'amakonzo bimara rero jewe kubaka famiye yanje nije nzi ingene nzoyubaka sibo bazoyinyubakira kiretse nyene jeni nakubwira ko nagukeneye nico kibazo uzogira sino barya bobo bafise droit yo kukwanka canke kugukunda ivyo sinobikomantako cane mugabo ico nzi coco bazokwishimira sivyo none sawa reka nzoze nyene presente nabi mba ivyo bipfuza gusa je namye ngo turiye hose yani turiye hose hama je ndibaza ibintu nuko nyene twabipanze muri weekend kuzogupresenta hanyuma ibindi vyose tuca tubipanga mu nyuma nagupresenta ubundi cari co citwaza ufise ngo sinagupresenta nzogupresenta hama ibindi vyose bico bikurikira ntitwavyumvikanye naho ok sawa merci chérie. 'Reka uzongera 'reka nzoze nyene presente muri weekend kuzogupresenta hanyuma ibindi vyose tuca tubipanga mu nyuma nagupresenta ubundi cari co citwaza ufise ngo sinagupresenta nzogupresenta hama ibindi vyose bico bikurikira ntitwavyumvikanye naho ok sawa merci chérie. 'Reka uzongera 'reka
hamaze upresente nizere yuko utazogendera ku bavyeyi bawe ivyo bazofata atari vyo uzofata uzokomeza kunkunda uko bimbwira nigezwa kubikora kubera bajya n'abavyeyi banje nanje ni jewe urugo rwanje naho ntabwo bizoba bihuriye sivyo none okay sare kangende uragiye tuzosubira urihuse ndagiye urihuse muri byo ndiko ndavuga ntabwo vyumva urapfurukanana have niyegamirire naye kirimba ryarasi izuba ryihigiye ni noma kwezi ama manje sinzi ingene bimeze mw'iminsi pe porumenga nta kigenda ntagenda gute ine nka dufashe umunsi wose ukaza tukicara ngaha shaka umunsi duherereko bana ukicitaho ibintu by'ubuzima muri iki gihe reka nkwite imbwa ndake